Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Nyahazwa Mukama. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: ninde muri mwebwe afise umugenzi agiye iwe mw'ijoro akamubwira ati: mugenzi, ngurana imikate 3 kuko iwanje ndariwe n'umugenzi avuye ku nzira ntagira ico ndamuzimana. Nawe ari mu nzu akamwita ati: ntacu nyigorera, namaze kugarira kandi twe n'abana turi mu buriri, sinshoboye kuvyuka ngo ndaguhe. Nyene kurarigwa yoshishikara gukomanga, ndababwiye naho atovyuka ngo amuhe kuko ari umukunzi, yovyuka akamuha ivyo akeneye vyose kuko ariko aramugora. Nanje ndababariye, nimusabe muzoronka, nimurondere muzohabwa, nimwuguruze muzokugururirwa. Kuko uwusaba araronka, uwurondeye araronka, na uwuguruje arugururirwa. Muri mwebwe hari umuvyeyi umwana yosaba umukate akamuha ibuye, yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba irigi akamuha kamina? None ko mwebwe naho muri babi muzi guha abana banyu ivyiza, so wanyu wo mw'ijuru we yonganyande mu guha mutima mutagatifu abamumusaba? Ni ijambo ry'Umukama. Muri aya majambo y'Imana dushikirijwe tuhazirikana ibintu bibiri bikomeye Umukama adutumirira kuzirikana ko cane kandi bihambaye gose mu bucuti bwacu n'Imana. Ikintu ca mbere, igitirimutso gikomeye gose mu buzima bw'abantu, igitirimutso gikomeye gose mu buzima bw'abantu. Ca kabiri, ingene twogerageza kukigwanya n'ingene twocifatamo. Ubwa mbere, ico gitirimutso nikitwumvise mu gisomwa ca mbere. Turumvise muri ubuhanuzi bwa Marakiya ingene umuhanuzi w'Imana, Imana imucako, Imana igaheza ikatwereka ko yumva imyidogo iba hagati yacu, imyidogo iba mu mitima yacu. Hari igihe dushobora kwibaza tuti Imana hariho ibintu itumva. Imana iravyumva bimwe vyose turungikiranira kuri WhatsApp, bimwe ugenda gutelefonana n'umuntu wihishije inyuma ya mur, umugabo watakumva canke umugore watakumva, ugenda kwitabira kuri telefone abantu ntibakumve. Bijya byose Imana iravyumva. Bimwe vyose usanga twidogera mu mutima, ariko twashika imbere y'Imana ndakuri ntazamukama wewe ni sawa, ariko yidogera mu mutima wawe iravyumva. Bimwe vyose tuvugira mu bubare, hariya mu mahita majoro y'imigambwe, hamwe duhurira mu bantu b'ubwoko bwacu, bamwe b'intara, uhavyutse ivy'imiryango, ababibe, abaki, bimwe vyose mugira vy'amasosiyasi, vyo muvugana, vyose Imana iravyumva. Vyose Imana iravyumva, irumva ivyo tuyidogera, irumva ivyo twidogeranira, irumva ibituruhishije, ariko kandi irumva n'ibintu vyiza kandi ikabihimbarirwa nayo nyene. Mugabo ikiza gutirimutsa cane kandi kibabaza Imana ni iki rero twumvise, nuko kungene umuntu w'intungane ashobora kubona nk'umuntu w'umubisha acisha akabiku, kandi berukamenga ariko arigamba Imana, akabona umenga umuntu nk'uyo niwe amerewe neza, niwe afise ijambo, ahashitse imiryango iriyugurura, bose bashaka kuba bagenzi biwe, bose bashaka kuba basavyi biwe. Hama umuntu w'intungane agerageza ongera amategeko atunganye imbere y'Imana no mu buzima, kabona umenga n'umuntu ivyiwe n'ibivaho biri, ntadandaza ngo yunguke, n'abakiriya baramuhunga. Ejo bundi hari akantu kasirikiye kuri WhatsApp, muze murabe ngo umuntu yagowe nta kintu kimwubaha, n'imbwa iciye iruhande yiwe yibaza ngo n'uruhome
ikaduza ukuguru ikamugira ku ibintu. Rero yakanukitse agira ati umuntu ari dans la galère, n'imbwa ntimumenya ntimwuba. Nkavuga ngo n'umukene ngo na nyina wiwe aramwamira. Mugabo gasanga ushobora gusanga hari abantu bamerewe nabi, ari umutwaro mabi y'ikibano barimwo kiba kikuje. Gasanga nibo bantu bari nk'abantu b'intungane, kuko banka gutwagwa n'akabi kacitse umurandaranda, bakagerageza guteramira ikintu cyiza kandi bakumva ko ari cyo kigize umutima wabo. Mugabo gacu usanga bene abo hariho ibintu ari ahantu bashika ukamenga abantu barabazibira kuko barabagora. Ze muraba umuntu w'intungane ashitse n'ahantu abantu bariko baranama ibintu bibi, uzubona bose bahindura ikiyago, bose baca bamera nk'abamwigizayo, bagatangura kuza baramwatakisha amajambo mabi kandi batanico bagize. Mugabe icari ukamenga kirabagiriza. Ariko igitirimutse aho kizira rero nuko umuntu w'intungane ashobora gushika ahantu yibaza ati none kumenga jewe, kuko abona ati ni je nari intungane kandi Imana yategetswe kuba ku ruhande rwanje, kandi Imana ishobora byose, isi n'ibiri kuri yo byose ni gwayo. Nari nk'ubu kuvyuka nkasanga amatungo yose yakoraniye iwanje, nk'ubu nari gusenga ntihagire ingwara inkorako kuko senga Imana ishobora byose. Akiyumvira Imana gutyo kandi akagira ati Imana ishobora byose kundi bigororotse yari gufata bariya abantu bababisha kabanzi kabadwega. Rimwe ari nk'abagore bakavyuka basanga bose imitwaro uruhara atamushatsi bafise kuko barakunda imishatsi cyane, canke abagabo bagasanga kone zabo zose zakamye. Nuko usanga twiyumvira umuntu w'intungane akagira igihe nyene kikamurya, amageragezwa kamurya, inyosha mbi zikamurya, agatirimuka. Ugasanga yaravuye mu butungane bwiwe yaragiye ku ruhande rwo babisha, asigaye agira ati ayo marojike y'Imana ya Patiri ngibutsa Mana ku Radio Maria na baba Pati na pastori banje munitole yakuna ndani maisha hapo, reka njane nibi nabandi kananje ngende kweri kino gumiza ibitoro muri station yanje, reka ndabitware mu bibuni canunguka menshi notsuko kubera kino guma nsanga ngumiza ibiciro heza ku munzane kandi uratse ko biranguye neza. Kana jewe ndagacimwe kubera iki rero ntakundi nibyashaka nanje nzogenda nirega, abandi bo ntibirega Imana ntibare kuri. Gasanga ufise imyidogo nk'iyo kuma gasanga uri kuronone kara, ico ni gitirimutso gikomeye cyane. Mugabo Imana irabizi, irabibona kure, kuko hariho nk'ibintu usanga tugwamwo atari uko twarababisha ubwacu. Mugabo kubera ingene hari ibintu Papa Yohani Paul wa kabiri yatwigishije, kumbure abantu batagaruka ko ngo tuzirikane gose, ivyo twita ibicumuro vyo mu ndinganizo, les péchés de structure. Hagera igihe zigatsibanya ibintu ku buryo bw'uko biteba bigacika ikintu systemique systeme cy'inabi. Wewe uri umwe ugomba kuba mwiza, ukumva umenga nturonka usaganiriza. Ugasanga abantu bemereja muri ico kintu n'abantu usanga bafise inguvu canke inguvu z'intwaro canke inguvu z'amafaranga. Ukabona ba bantu turibwa turagwana hariya muri za Odedebu Caritas, tukabaha ubuntu bw'ubufaranga ngo bagire utugambi, azobikorera he? La matrice commune yugarijwe n'abantu bafise ububasha, asanga utuntu twiwe naho tuja. Ya system uza wumva yuzuyemwo hagati nk'akarore y'umuntu yimbuye nuriya muntu azogurisha, hagati hari abakomisiyonere benshi. Ukazosanga uriya muntu yikoreye iciwe akagitunukira, si wacungutse ko kigiye gutungisha wa muntu ari hariya hejuru kuri system, arazi ngene yabipanze neza. Akagiriye akavuga ati none je ndikosha no kora iki, rikaranje ntangure rero.
agaca agwa, ikibano cyose kikononekara, abantu bene aho gasanga niho hatangura kuvyara intambara hagati y'abantu. Uyu munsi sinzi ahanamye numviriza ikiganiro aho umuntu haguruka akavuga ati muri ino si pas question, no kugwana vyatse bikunze. Muri politike nta etike irimo, mu buzima bw'abantu nta etike gihari. Ubu unye ufise inguvu z'ibigwanisho arategeka kandi akitegekera uko ashaka. N'ahandi ho ivyo mwitwaza ngo n'abahagarariye etike, ngo n'abapatiri basigaye bakina politike, abapastori bose bamwe politike, nta etike iriho. Ngo tugwane, uzotsinda azoganza abandi mafu. Mugano uko agira ati ngo tugwane, baheza kugwana nabo bagwana, bagahindukira bakagwana muri bo, vyose ukamenga biriko bigenda dans l'anéantissement. Ico ni igitirimutso gikomeye cyaho ushobora gusanga n'abantu b'Imana babaye abantu babi kubera hageze igihe bagahindukirira ugutwagwa n'amabi y'igihe, kuko babona umenga niyabaha bakarya bakamererwa neza, bakumva umenga n'ubwo buzima. Mugabo Mukama hari ikintu yavuze ati hariho umunsi, hariho umunsi, kandi si Mukama gusa yabivuze, n'abantu hari igihe tubivuga ngo qui rira bien rira, utwenga neza sumwa twenga igitabura munwa, nuzotwenga ku munsi wagwo, ku munsi wagwo. Kandi uwo munsi wagwo ntiduce turaba gusa wa munsi Yesu azogarukirako, n'umunsi wari wo wose ushobora kuza, wa munsi waho iciza hagera igihe kikigaragura inabi, kikiganzura inabi, kikaja hejuru y'inabi. Umenga inabi irafise iminsi myinshi, ariko izohereza kukuyongobera mu munsi umwe, ariko ineza ikagira iminsi mikenya mu buzima bw'abantu, ariko ikazorihira gutsinda ibihe bidahera. Nuko bimeze, ugomba kwihebera inabi n'abakorera muri yo n'umwijima wayo, menya ko niko uzoronka iminsi, ariko hari umunsi umwe vyose bihindukira, ugaca utangura urugendo rw'umubabaro udahera utigaruye. Logique nuko imeze, genda murabe mu bantu bose nuko bimeze, nuko bimeze. Hagahigwa amenya kubaza barigarura, ntibihebera inabi, ntibishikane ku nabi, twishikana ku Mana, twishikana kuri Bikira Mariya. Hari abantu hagera igihe ukabona yuko baremerewe n'igihe n'inabi, bakaza kwishikana ku nabi, bakaza kwishikana no ku bakozi b'inabi n'umwijima. Banga amajambo yabo harimo urupfu, ari umupfumu mwumva harimo ubuzima, harimo urupfu. Bakaza kwishikana ku by'umwijima, ataho bizobereka ingingo igororotse, bakwereka ibyungene ushobora kumererwa neza ngaha. Mugabo umunsi umwe ukaza byose ukabihwata ukabigira ubusa, ugasanga umenga wakoreye kuzimira ibihe bidahera. Mukama remesha rero abantu bi bakagira ati umuntu w'intungane azobeshwaho no kwemera kwiwe, yihangane, arafise nawe igihe ciwe, kandi si igihe gisanzwe, ni igihe cyo kujana n'umwana w'Imana yaje kugira ngo aremeshe intungane zose, kandi ahamagare nabo bose bumva umenga bashaka kwihebera inabi, abatware mu neza y'ubuzima budahera. Muneza y'ubuzima budahera. Nakaryo keza rero kugira ngo ubwa mbere umuntu yibaze ati ubwo ntaho jewe ndiko nsanga ndiko ndareshwa nabi, nza ndarekerana ngira nti nta kundi. Kuko hari ico twita responsabilité communautaire, hari n'ibyo twita responsabilité individuelle. Imana niyizi ngene ibipima urugero rwavyo umwe wese mu mutima wiwe no mu kibano, ariko Umukama akagira ati ihangane.
Mukama rero mu nkuru nziza aratwereka ingene twoshobora guhagarara mu bihe bene ivyo kugira ngo ntidusange twagiye kwishikana ku nabi kubera ukuremerwa nayo. Kuremerwa nayo ni ikiyeze yatubwiye ati saba muhozako, guma murondeza, akatwigisha igisabisho, kandi igisabisho atari kimwe umenga nico gusinzira mu nabi, oya, ahubwo ni igisabisho kiduha mutima mweranda, akaguma duha kuba lucide umwanya wose, mbere akaduha n'inguvu zo kuguma turondeza ico twasavye Imana. Ico twasavye Imana ni igisabisho kituzigama kugira ngo n'ubundi ibungwe ry'igihe ry'ikibano n'ivyo bintu vyose bitsibanganye mu kibano vy'inabi ntihagere igihe ngo bitwiyemeze ko dusange twagiye kuvyishikana ko tuti nta kundi tugomba tugukorere wewe nabi, tugomba tugukorere shetani, kuko ni utanga ubuzima, ni utanga umwimbu, ni utanga abana, ni utanga akazi, ni utanga ibi na biriya. Hari abantu bama bariko baribesha bakagira ngo ibigirwamana na ya mashusho ya Bikira Mariya tubona ni ikihoya, ni ibyo biteba bikaganza imitima yacu ntitube tukigendera mu ntumbero y'Imana, ntitube tukigendera mu ntumbero y'Imana, tukavyishikana kandi tukumva tuti turabihaye umutima wacu wose. Dusabe rero Mukama kugira ngo aduhe ingabirano y'igisabisho kijanye n'ibi bihe turimo, kuko atakwihuma amaso, atakwihenda, nivyo bihe turimwo natwe, nivyo bihe turimwo vy'ibungwe. Usanga za ntumbero nziza, za ngingo nziza zizanana mu majambo y'Imana, ya mico myiza ishingiye mu ijambo ry'Imana siyo tukigenderako. Imana turayihenda ngo turiko turayisenga, mugabo ugeze aho hanze upfa kurenganiza impome, ari ibindi bintu bice bitangura kugukoreramwo bindi bishasha, iyindi logique itangura gukoreramwo bishasha, ugaca usanga umuntu yazimiriye mu buzima. Dusaba Mukama kugira ngo igisabisho duhereza kibomore bene izo mpome, kigishike hariya nyene hari umuntu w'ukuri, hariya mu kibano, hariya nyene dupangira imigambi yacu, hari turiko dupangira amavision yacu, hariya twese dushaka kuba imbonera kure. Vision nico bivuga, singomba kuvuga imbonera kure bariya umugambwe, n'amajambo dukoresha twese baranyumva neza nimba baba barimo muri mwonga. Nuvuga abantu bashaka kubona gushika hariya Imana ishaka kudushikana, ariko kandi kugira ngo bayimbonera kure burantonga no mugomba nkoresha amajambo nyene mu koresha uko shanga bategeza kuba inyankamugayo. Sivuze ko azo ko bayifinero ya umugayo w'inabi wo kuja kwishikana ku nabi, akagaye kinabi. Numva ko abantu bose bafise aho bahurira, numva ko bafise aho bahurira. Ushaka kuyimbonera kure ya vrai utegezwa kuba inyankamugayo, ushaka kuba inyankamugayo ya vrai utegezwa kwemera kuraba kure. Niho dushobora kubaka ikibano kirinazwa mw'Imana vy'ukuri, atari bimwe vy'ukureka ngo imungwe y'inabi iziranyengetera iki ku murandaranda, ugasanga yarahinduye ibintu nabi, ugasanga yarahinduye ibintu nabi, ibintu byose bisigara ivyo mu kinywabi, mu mwijima. Oya, Umukama ati senga, tubandanye dusenga, turondeze ukuri kw'Imana kandi turondeze ibyo turiko turasabira. Ni wasaba uti Mukama igihugu cyacu ibintu byagoranye cy'abayigiturire, reka kugisaba. Ni wagira uti abantu raba kutacu usanga umenga usohotse ugibaho kugibushane cy'ibyo hari kurasaba, gerageza guca utigere kubaho ufatiye ku byo wari kurasaba Umukama, muzohura n'Imana. Umukama abahe mwese guhura nawe
mu kubona ivyo mumusaba, muronka inkomezi zo kubigenderamwo kandi mukabishikira imbonanya mubona Imana imbere yanyu. Amen.